Haleluya. Uno munsi rero nje kubabwira ko kera nta kintu twari cyo, kera twari twarapfuye, twari ibipfu, twari ababeshi, twari nigono, twivugira ibyo tugomba. Kera ntacyo twarimwo, kera twari twarapfuye, kera ntitwarimwo. Mwebwe ndabona ko mwarize muragenda mu mashuri, mwarize mu indwi ibintu bita ama ensemble n'utuzingi, akazingi kamwe akandi kazingi kamwe, ako kamwe bakita A, akandi bakita B. Aka kazingi A kadafatanye n'akazingi B ntacyo biba bihuriyeko. Abari mu kazingi, muri ako kazingi ka A ntacyo basangiye n'abari hariya. Ho havuye tuvuga tuti ababa muri Indonesia canke muri Iran ntacyo dusangiye, turasangiye igicu. Turasangiye igicu, bafise imana zabo, bafise ibintu byabo, ariko isi turayisangiye. Mbere muramaze kubyumva canke kubakunda kuza baracembagura ko baraba ngo bavuze iki, hariho n'abavuga ati bahagaze muri Amerika batari ku isi none kwitanguye kwaga, ubu ntitwokuramwo bamwe tukabakuramwo bamwe. Dusangiye isi, ariko hariho isi Yesu yatuzaniye. Kera ntacyo twarimo. Hari itandukanirizo hagati y'ibiremwa by'Imana n'abana b'Imana. Abantu bose baremwe n'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana. Kubera iki? Ijambo ry'Imana niryo ribitubwira ngo umuco waje mu isi, ngo ariko ngo abamwakiriye bose nibo yahaye kuba abana b'Imana. Waramwakiriye utamwakiriye uri kiremwa c'Imana, uracafise nako ubwo bushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Urumva rero ibiremwa by'Imana ku vy'ukuri ntaco birimwo mu bijanye n'Imana, kuko nta sezerano bifise, nta na kimwe bifise, byibereyeho gutyo. Yego. Ejo mundi twasomye mu Baroma 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nta muntu n'umwe yavukanye ubwiza bw'Imana, oya, kuko bose barakoze ibyaha, bose nabo gutsindwa. Reka dusome muri Tito, turondere umwene data, turondere muri Tito kugira ngo dusome Tito 3. Tito 3 Ego 3 kubera kuri 3 dusome n'izina rya Yesu. Kuko natwe nyene kera twari bipfu, turi ntabaregwa, tuzimizwa, tujakariye ukwifuza no kwinezereza by'uburyo bwinshi, twama tugira urwanko n'igono, turabo kwankwa natwe twankana. Natwe twankana. Dusome muri Efeso 12:12 naho hatubwira ibintu bimeze nk'ivyo. Ngo mwari injabuka mu masezerano, ntaco mwari mwizigiye ku bizuba. Nk'ubu jewe nuriya mu mama Imana yampaye, tugiye mu nzu tukavuga tuti muri ibi bintu gitunze, iki kizoja aha, iki kizoja aha, iki kizoja aha. Umukozi w'Imana ndamukunda, ariko ntarimwo ndamuvuga kuko ntarimwo. Rero subira musome Efeso 2:12. Natwe nyene kera twari bipfu, turi ntabaregwa, tuzimizwa, tujakariye ukwifuza no kwinezereza by'uburyo bwinshi, twama tugira urwanko n'igono, turabo kwankwa natwe twankana.
muri Tito nariko mvuga muri Efeso 2:12. Efeso 2:12. Kw'ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye ku bizoba, mwari mw'isi mutagira Imana rurema. Ariko none urakoze ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice ca mbere umurongo wa 18 aho atubwira ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikaraza ca hasi niwe yayimenyekanishije. Mwumvise kugira ngo mumenya kubera uwo mwana wayo, uwo nawe niwe Yesu. Tugarutse mu Efeso 13 turasoma ngo ariko noneho uza wavuye reka tubana ngo ariko noneho muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Mwebwe mwari kure mwigijwe hino n'amaraso ya Yesu Kristo. Uriya nawe ngo arakijijwe, ndamuhaye amezi 2 ndakurahiye. Oya, inkomezi ziba zakwigije hino hafi ni za Yesu Kristo. None nimugihagaze. Aha muri mwebwe sinzi si benshi bavukiye mu mazu kumure y'abakijijwe, nabo nyene birabagora, bagira ahantu bikabagora, ariko aha tuhahagaze si twebwe twiha inkomezi. Oya, ni Imana nyene iduha kuba aho hantu. Twari kure, turafise noneho imvo y'ukunezero. Mu Baroma 6:23 niho hatubwira ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Mugire urugendo gatoyi, mugende kwa Adamu na Eva, hanyuma acumure, hanyuma muje kuri Abeli na Kayini na Seti. Kayini anigure mwene nyina, Imana ibandanye ize kwa Nowa. Nowa atibwira aba bantu, reka duje kuri Enoke. Enoke marakunze kumuvuga cancane muri iyi minsi. Enoke ngo yabaye mukunzi w'Imana. Enoke ngo yari umuntu yagendanye n'Imana. Umunsi umwe Imana iramujaniwe ngo ntibaba bakisubira kumubona. Aravugwa, arandikwa no mu bitabo by'abizeye Imana. Hanyuma kandi bibuke aho baze baba benshi abantu baduze mu ijuru badapfuye ni bande n'abandi, ni Eliya ni Enoke. Yesu ntiyari umuntu bwa mbere gusa, yari umwana w'Imana, yari mu bumana, yarepfuye neza, baramuhamba, arazuka, asubira mu ijuru. Hariho rero abahora bavuga bibaza ngo none aba batubwiye Barazaro ngo vyagenze gute, mu nyuma barapfuye nk'uko abandi bose bapfa, kandi barindiye. Hari umuntu yigeze kudusomera muri yari Arebreze ndamwibuka, yigeze kudusomera muri Buheburayo 11 yari Baheburayo 11 nyamba 33 nsomera hajya ahantu urya jambo riraryohera. Yego usome mu izina rya Yesu. Abaheburayo 11:39 avuga ngo abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranywe, kuko Imana yatuboneye kera ikirushije kuba ciza, kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Baraturindiriye. Haleluya. Uwo munsi mukuru ndagushaka. Uwo munsi mukuru ndagushaka. Kandi nzobushatiriza. Nogenda kubashimira. Yego. Yesu rero abaheza. Uwo mumarayika muri Luka rero twari kugaruka no munsi tugasubira tukavuga ya nkuru twame twumva ngo umumarayika yavuye mu ijuru aragenda abwira umwigeme w'isugi Mariya, yari
yari umufiyanse w'umugabo yitwa Yosefu, aca aramubwira ati urabizi n'amakuru we uzokwibaruka, ati nta n'umugabo ndaronka, none sindabwe n'umugabo sindamuzi, none bizogenda bitatu mvuye mu Mana zoza. Yesu yavutse umuvyeyi umumama w'isugi. Ku bantu ntibivugika ntibibaho, ariko byarabaye. Usibye ko buhuye si bimwe bya insemination canke byo gukorera muri laboratoire, oya, yavyaye uburyo busanzwe, umwana aramutwaye inda aramuvyara. Yerega Yesu aza na Yohani Batista umubatizi yaramuzi kuko yari inshuti yiwe, yari mwene wabo canke muvyara we, kuko Elizabeth yari inshuti shika ya Mariya, yaramuzi, baramubona nabo nyene baramubona, bakagenda i Yerusalemu. Iyo yasigaye ati ariko ga mwana, urabona ngo wewe uza kuguma ngaha, kandi ati jeni mwari muzi ko nimbereza gukora ibyo gatanu. Rero no mu ijambo ry'Imana hariho utubazo umuntu agenda yibaza, utangwa kwibaza ati ngira ndezo, jewe narize biology, jewe narize ndabe, none birashoboka ko umumarayika canke niwe yamuteye inda? Ijambo ryayo rirarema, ariko Imana yaratubwiye umwe ndaza yaturimba ijambo ryayo rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema, yabwiye isi ati baho, irabaho, ibwira umuco ati baho, none rero iravuga iti bari abavyeyi badivye n'abagabira kandi hanyuma abantu nabo bati Felicita navyaye hehe, mutani wabiherutse mwene datari Alex, ariko n'Imana irema kandi irabikora. Rero umumarayika abwiye ivyo Mariya, murazi byakurikiye. Yosefu ati uwo muntu gabaje aje inyuma n'ino, anje inyuma tutaranabana, nje ndabivuye Imana isubira gutuma umumarayika canke wonyine ati genda umubwire uti bijya ni affaire je ndabizi, genda umutwaruke. Ariko urazi umugisha Yosefu yagize, mbega none sinzi ko bomwita ku Mana n'umwishikira, numwishikira kubera ko yarubashe, kandi none ngiyandabwire n'abakira basore, nimwagera gushaka bazobabwira bati hajya waravye neza we, yego, ariko murasiba Imana izobagaragariza, ibabwire neza uwo yabateguriye, kuko niyo muravye ibiharuro tudakoresheje ubwenge bwinshi kw'isi, abagabo n'abagore ni nka mbiri. Yego igitigi c'abagore kiba kinini gatoyi, ngira ngo kubera atari ababandi cyane kurusha abagabo. Nabo bimenya, ariko umwe wese arafise. Ntubwire ngo none ko hari wigeze kumbwira ejo bundi umwigeme mwiza cyane kandi afise n'ibituma byinshi byo kuvuga ko atobura, oyogerega jewe ngiye kwiza 30, none Imana iramuzanye, iracamutobora, ari mu nzira. Yesu abahezagiye. Reka tugaruke mbega mu Gifaransa bavuga ngo revenons à nos moutons, tugaruke ku ijambo twariko. Yego rero uwo Yesu turiko turabigisha, uwo Yesu tuvuga, uwo nzira n'ukuri n'ubugingo, nuwo umumarayika yagiye kubwira Mariya azopima. Uyu rero niwe yatuzaniye agakiza. Abungere barumvise umuziki ngo habaye swari hariya mu ijuru, kuko ganiyo mubatijwe ngaha mu ijuru niho hatangura umuziki. Hanyuma rero abungere bagira ikibazo bati mbega none ivyo ni ibiki? Muri Luka 2:9-9 tubandanye. Umumarayika ati ntaco mutinya, ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Uyu munsi umukiza yabavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Ntaco mutinya, umukiza yabavukiye. Waje kutwishurira bya binyoma, kwakwigunguta,
bwa bwishi, kwa kwiba, kwa kwipfuza, bwa bundi bwa bujanja bwose. Numvise sinzi ko ngira ngo jambo ririko rirasaza mu bujende. Utuntu tuza mu bantu bagaswaganya bakabesha. Hanyuma rero Yesu kandi ngira ngo nje mbera nguheza, Yesu yagiye agaragazwa n'ivyo akora. Ubwa mbere ataranagira kugaragazwa n'ivyo akora, Simiyoni yari umuntu w'umukozi w'Imana, yari yarabwiwe n'Imana ati wowe uzofa utabonye umukiza ngo amubone, aramumenya, aravuga ati hari amajambo yavuze muri Luka niho tuyasanga. Yavuze ahanara yanditse muga murayasoma ni muri Luka 2:41-39. Reka mvuge amajambo y'imva, amajambo makuru avuga ati uwo muntu yitwa Simiyoni yari yarabwiwe na Mpwemu Yera yuko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana. Ati databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe ako wateguriye mu maso y'amoko yose, kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Mariya nawe ati uyu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke no kuzoba ikimenyetso kigawa. Hanyuma aramubwira, uwo ni Simiyoni ariko aramubwira ati, abwira ntuze Mariya ati nawe ingota izogucumita mu mutima. Ana caraza avuga ivya Yesu. Ana rero yadutangaje, yangana mu nzira y'umusomyi kabisa. Uwo mu Ana ngo yarongowe imyaka 2. Abari umupfakazi imyaka ingana 80. Uwo rero yaciye yihitiramo kuganira n'Imana. Imana rero yongera iramukoresha mu konfirima cyangwa mu kwemeza ko uwo ari we mukiza. Yohani Batista yari yaravuze ngo uyu ni we mukiza, uyu ni uyu nyene ni mu murabe. Erega ageze ahantu aravuga ati abantu baramfunga, jewe ndiko ndavugira Imana. Abantu ibi bintu byose bibaka kajagari kari ngaha ntibishoboka. Genda mu mubazi sindi bubisubiremo, yabivuze ati bimuga biramuguruka, ati ibitumva birumva. Asigura ivyanditswe kera imyaka amajana menshi imbere yuko nawe nyene avuka. Yesu n'umwami, agakiza kari kuri nta yindi nzira iriho atari muri Yesu Kristo. Yesu abaheza kitu. Amen. Reka dushima Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, urakoze kuba uduhuje kuri uyu munsi ukatuganira aya majambo akomeye y'inkoramutima. Mana, amajambo adufasha kugira ngo tumenye uwo mukiza uwo ari we. Turashaka kumenya uwo mukiza. Twumvise ko hariho benshi ishengero ritamumenye, hariho benshi batamumenye, bamubonye amaso mu yandi ariko ntibamumenya. Ariko twebwe waratwiyeretse, none turagushimiye Mwami. Mana yo mwijuru, tuje imbere yawe tukubwiye tuti warakoze. N'uyu munsi naho benshi bariko barahimbaza ngo ivuka rya Yesu, hariho batariko barakubona, hariho batariko baramenya ko ari we, ko ari we azodukiza ibyaha, ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. None natwe Mana ico dusavye mbiri banga turimenye kandi turimenyesha abandi. Udukingurira imiryango Mwami, kugira ngo benshi imitima yiyugaye ikanka kumwakira, ikanka kumwegera, imumenye imubone kandi mwakire nk'Umwami n'Umukiza wabo bamumenye benshi, bamumenye. Egome tusabiye abadagi bamenye Yesu Kristo. Mana yo mwijuru,
mu mashengero hari abicayeyo bari ku mudundo bari ku mudiho batazi uwo Yesu. Mana turakwinginze ngo bagirire neza, ubahe kumenya uwo Yesu akiza, uwo Yesu azura Lazaro, uwo Yesu azotuzura natwe. Mana turagushimiye, tushize mu minwe yawe Mana igikorwa kiza gukoreka ngaha, tubandanye Mana tunezerwa, kuko wavuze ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryawe uza uri hagati yabo. N'ubu ukomeze kuba hagati yacu, tubigusabye tukwizeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo twizeye. Amen.